gisigura yuko abantu just yaraba D1 arabafise kuko sinahura bon D1 indirimbo yiwe yasohotse ejo le 16 avril 2024 rero ukuntu bimeze sinahura ukuntu rero isohoke mu munsi umwe guys si byabose kubona D1 mu munsi umwe akwije 67000 ntibitahuritse bifise baje iyo chance ifise abantu bake cyane rero mu gihe D1 afise iyo chance guys tumushigikire tumufate mu mugongo ahubwo yipartage ishike kure siko ishike kure parce que numuririmbyi nugwaruka rwacu urugwaruka ifuko tufata mu mugongo urugwaruka rwacu ifuko turufata kugira ngo aho hose gumva ko rwaye ukavuga ati iki kintu nagikunze iki kintu sinagikunze je rero ni komeze kandi nivyo ngira mvuge indirimbo narayikunze imeze good imeze neza cyane narayikunze kuko nabandi bose les amis mumeze neza nizeye ko mumeze neza nanje meze neza kandi nari ndabakumbuye ndabakunda cyane gose abantu bava bambaza ko ariko dakoresheje micro ariko uyu munsi nimvise yuko kandi nkora ivyo nshaka nimuze rero kukidebata ko ndazi yuko mukunda guhagarara ku vyo muhagararako je nkora ico nshaka gikuru nuko muze kumva ijwi rimeze neza mujakire neza ribashikire neza mwumve nivyo maduko ndavuga okay so ikintu nshaka yuko tuyaga ko uyu munsi ni ku muririmbyi tumenyereye ngaha mu Burundi iwacu ariwe D1 aririmba neza muramuzi D1 ni umuririmbyi dusanzwe tuzi yuko aririmbye indirimbo vraiment cyo tuja muri feelings iyo ndirimbo turayifeelinga okay so murazi yuko ari nyinshi amaze kuririmba sinorinda ndazidondagura ariko uyu mwanya mvuga nshasha gusa nshasha nayo si yindi yasohotse ejo ngoma mvuge ku mateka ya D1 vraiment ndamwemera cyane sinzi iwawe uko bimeze ariko jewe dans ma part ndamwemera kandi vraiment abikora neza rero ikintu gihari ni iki D1 tumushigikire tumufate mu mugongo so D1 afise indirimbo yiwe nshasha yitwa I wish ni indirimbo yaryoheye abantu benshi gisigura yuko abantu just yaraba D1 arabafise kuko sinahura bon D1 indirimbo yiwe yasohotse ejo le 16 avril 2024 rero ukuntu bimeze sinahura ukuntu rero isohoke mu munsi umwe guys si byabose kubona D1 mu munsi umwe akwije 67000 ntibitahuritse bifise baje iyo chance ifise abantu bake cyane rero mu gihe D1 afise iyo chance guys tumushigikire tumufate mu mugongo ahubwo yipartage ishike kure siko ishike kure parce que numuririmbyi nugwaruka rwacu urugwaruka ifuko turufata mu mugongo urugwaruka rwacu ifuko turufata kugira ngo aho hose gumva ko rwaye ukavuga ati iki kintu nagikunze iki kintu sinagikunze je rero ni komeze kandi nivyo ngira mvuge indirimbo narayikunze imeze good imeze neza cyane narayikunze kuko nabandi bose barayikunze sinobandu wa mbere canke wa kabiri indirimbo barayikunze cyane ya ifise views 67000 kandi vraiment félicitations ya ubungira irikira avance antuka uko bimeze D1 ariko hariho akantu nshaka kuvuga jewe ntakunze bivanye no ku muntu umwe agenda arashima D1 sinakunze uryo mukobwa wakoresheje mu ndirimbo I wish sinamukunze from ntimuzi hava mumbaza kubera ko utamukunze bamwe ngo arakurusha ubwiza arakurusha inzobe iragugwa ariko sinamukunze
okay sinamukunzi je ne sais pas impamvu ntamukunzi ivyo azobimbaza inbox. So ikindi naco nshaka kuvuga ni kuri location, kucerekeye amalocation. Umukobwa kwa hajya agira mariage umujya mu type kijya kigabo kivyibushe kije gutanga inkwano berekanye yuko just hari muri salon yari meze neza, ariko mu rugo aho yaraje kugira mariage just gutora umukobwa, guys mu rugo hari hameze nabi cane hari yacafuye, hari hameze nabi hashisha haboze sinzi haboze cyo bita kubura. Bagaca berekana rero akabijya umukobwa ari muri chambre, igitanda c'abasirimu, igitanda c'abana nyene abana mu Kinindo, ariko quartier yatweretsemwo ni za quartier za Buyenzi sijatse kubaponda, ariko sorry za quartier za Buyenzi just n'inzu iba icafuye exposa inzu vraiment yari icafuye diwani nitubeshanye vraiment inzu yari icafuye isa nabi iboze. Rero gisigura yuko ku kintu c'amalocation mwarabicangacanze bana biraburudubi jewe uko ndabibona. Script kwera umuntu yapanze script oya ivo ko muraba mukaza murapanga neza kweri, kuko oya dans ma part nukuri iyo defo ndayigutoye ko kandi mugabo usanga atari wewe ari wabitoye. Rero umubwira uwo muntu yige gutora script akamenya amalocation ati ntidushobora gufata iki boss ducangeye n'abakene n'ibiki byose mugadurumbanya oya quand même. So D1 nico nashaka ko ndakushikiriza kugira ngo n'undi munsi kwindi ndirimbo uzukosore umenye aho ukosorera. Indirimbo iri kuri YouTube en tout cas D1 musanzwe mumukurikirana, tubandanye dupartager tugira naga commentaire, ariko jewe sinigera ngira commentaire ndayibaha muri video ndabivuga live okay, kugira ngo mubibone n'undi wese azoze aragira iki yiraba araba nivyo banavuze. So ndabakunda cyane, ndabakunda gos cheers kumazi jewe marinwera amazi niyo mpamvu ngumasa neza baje abantu benshi ngo arumbwira kutagaze ntagatishijwe n'amazi ndaza aka kantu baraza kugakomanta ngo ndabizeye umunwa wanyu ndakibizeye ko, ariko ndabakunda cyane kandi mugire n'umunsi mwiza. Goodbye.